za document ko atazobona. Oh, Boss for real. Mshindi. What's up, my brother? Mzee umenata. Nyo defo. Kasi ndakurusha bro, ndakurusha. Oya nagerageje. Karibu. Urumva jina sitenga karibu gateka ndakurindire. Yeah. Mbwa ikintu mbona motsa ku mwanya uko on time. Utaweza. Nikuba integre. Ajye umwanya ni ikintu cya mbere gikomeye byatari bro. Hari ikintu nakunze kuri wowe nuko twavuganye Kenzo iba Kenzo nyene. Uramaze kubura n'ikibazo cyo kubura deal kubera yuko utakoreye ku mwanya. Biramaze gushika kenshi sinovuga meme rimwe biramaze gushika kenshi ko ntakoreye ku mwanya ko amaproduit nayemereye abakiriya ntayabahaye ku mwanya biramaze gushika kenshi so nibaza ko ari abanyene nacyo ntahora bijya bavuga ati ngo time is money donc umisinze umwanya habari n'amahero baje ku misinga umwanya kuri jewe usigura umurima uri vide ukenewemo ikintu uwuteramwo rero umurima uri vide utemwe imbuto y'ibiharage hazomeramo ibiharage uwitemwe amahwa hazovamwe amahwa donc umwanya ni uwo murima uri vide ni wowe uhitamo rero ibyo ushira muri uwo mwanya Prince mabare ndakubidagwa amashugo yawe asansa urafise ukuntu uvuga mu nzira yiwawe yicecekeye kandi ibibwiye umuntu abitahura as quick as possible yo twite ko ari talent sitko twite ko ari iki mugabo yo you're the best asante no mu buzima busanzwe asante kaba feels good kwandi kumwe nawe mugabo reka dukore hangouts kwera yuko aciye 3 ans tuzakoze ikiganiro nawe ugaruka muri Siren Vibes ugisora ndacuritse 2020 imagine kasura kadogo hakuna dread so my G karibu muri hangout asante sana hey what's good fam j'espère que vous allez bien moi de ma part ibintu ni fresh sana kweko ni Friday kuryoherwa ya vendredi ko vibinga ya Friday ya pop it's all about hanging out Kabos for real that's my name it's another fresh Friday ni ya vendredi utumugira vibe iri positive ni ya vendredi wigi ibintu byinshi ni ya vendredi nomire mutumire akadutira story nyinshi zijanye nawe ndetse na lifestyle yiwe ijanye n'ubuzima bwiwe so this time around ndikumwe n'umuntu nikundira vyatari ndikumwe n'umuntu tuvugana gake mbwabishitse tukavugana iba ari positive vibe positive energy ndikumwe n'umuntu amaze guhindura ubuzima bw'abantu benshi ndikumwe n'umuntu biciye ku manuro ziwa posta ku social media ziwa tadukanye ziramaze gushikira ndiso ya sata uramaze kwigana kano gatoya basi biciye ku bina post no so ndamwita Mshindi kama Mshindi Prince Mshindi aka Prince Yel Prince Rapper Medicine Giant Killer, the voice of the healer. Mzito ki design, mzito kama caterpillar. Tuendelee tumiko safi. Kama tegwenda Prince Mshindi. Ni Prince Mshindi yatanguye rap kuva since day one kuva kera cyane. Ni Prince Mshindi yatanguye aririmba sekila mugabo mu nyuma hari icyo ijya muhamagara mu ati umva va muri ivyo bintu. Sogea kwa Sky Side hama ugire indi rap show kids imitima y'abantu benshi batandukanye ni Prince Mshindi ngene no kubwira yuko amaze kuba umu videographer amaze gukora imwe mu ndirimbo yakoze ni indirimbo y'umuntu yitwa Salji ahari hose much respect turiwe indirimbo yitwa Nuzi Yuja yabaye hit byatari uyu mujamando kafanya touch magic touch imagine kama so ladies and gentlemen gusabe take your chair fata agatebe kawe wicare ngaho wewe n'abagenzi bawe canke wewe na famille yawe canke wewe mugakwan kawe kino kiyago gikurikirana du début à la fin dis sûr certain yuko takuwa na vibe ya fresh sana welcome my brother for real asante sana Prince asante yes umuntu avuze ko akijijwe reka mere kuri iyo point kwanza umuntu avuze ko akijijwe umengo abafise iyindi sana mutumubona mwo twiga abantu tudakijijwe tuba tumubona yuko umuntu ahagaze ku murongo uteye ubwoba nituba twiteze ko umuntu yaba afise ama AKA yiwe tuba twiteze ko uyu muntu aba ameze gucanye straight up mugabo Prince Mshindi kimzama ki look numubona utabizi numubona ko ari Prince Mshindi akijijwe Prince Mshindi wumvise AKA ziwe unza kwibira ko ari Prince Mshindi akijijwe kubiki baza ko twiha iyo sanamu alors nibaza ko kimwe muri struggle mvuga ati abantu benshi bahura nayo baritiranya agakiza hamwe n'imico
agakiza si umuco w'ikirundi, si umuco w'igitanzania canke w'abazungu. Agakiza ntigafatanye no guheba ibintu, guheba inzoga, guheba ingene wambara, guheba ikijiko n'inzoga. Turaza kubashika petete. Agakiza ni question yo kwemera yuko jewe kuva uno munsi ndemeye yuko uwandemye ari we adirija ubuzima bwanje, hama ndemeye ko ari umuntu yarisha ikiguzi kugira jewe mpinduke umugororotsi, apana kubera ibikorwa vyanje, apana kubera nimeacha zambi wanawake manini, oya kubera uwundi muntu yarisha ico kiguzi, kuko Jesse no kwigiza umugororotsi misozi nikaheba zambi zote kabose sibiwezi. Ndio pako Mtumwelanda yagiye mu kibanza canje kugira je mpinduke umugororotsi, nico twe twita agakiza. Hama ivyo bindi guheba inzoga, guheba kubesha, guheba iki ni ivyamwa, ni efe yuko umuntu yabaye expose cyane muri iyo presence y'uwo muntu yamukijije, ni nka consequence yo fete. Mugabo ntitwaca dufata ngo umuntu ko atangwa inzoga ngo bisigura ko adakijije, kuko imbwa nta nzoga inywa mugabo ntikijijwe. Kuko agakiza ni question yo gusubira kandi kuvuga ati Mungu je ndemeye yuko wewe ari we wapfuye ku bwanje kandi ari uzotuma mbaho. Nivyo agakiza. Ni kuva muri stati imwe uja mu yindi stati. Ni nko guhindurirwa identité au fait. Ni nko guhindurirwa identité. Umaze gukora indirimbo nyinshi zabayiza zimaze gushika ku mitima y'abantu, ningoga na ningoga, bivanye n'ama flows arimwo, bivanye na lyrics zirimo. Indirimbo zawe zimaze gukora ku mitima y'abantu benshi. Indirimbo yitwa Désolé. Ni indirimbo ifite creativity first kuri video na rap na lyrics bihagaze neza. Mbwa ndifuza kumenya ijya intro, not intro, verse ya mbere tangura kaga parti gato. Iyi ndirimbo ndayigutuye Devo, ikwibutse yuko tutanganya level, nitwari kubandanya turaba besto, iyo ntaguheba yari kubara maso. Nitwari kubandanya tuba besto. Ndakeneye kumenya Prince Mushinda kiri besto na Devo, yari Prince Mushinda ameze gute? Abantu bamwe twabanzi nka kera barashobora kutemanya abanyabuzima bwanje yuko ariho change yabaye jewe maze gukizwa. Je for example ntarakizwa, nari umuntu ari timide. Mvuze timide, nari timide cyane, nari umuntu w'ubwoba, nari umuntu atiyemera, nari umuntu atikunda, nari umuntu yabona ko ta valeur mfise ngaha kwisi. Rero nibaza ko agakiza kuri je Satani akogamesha jinishikia akanyereka nko kumengo mini takataka tu. Merci. Rero je agakiza ico kaje kumfasha rero ka boss no kuza kunyereka yuko ati bro hariyo ibintu biri indani muri wewe. Wewe ivyo waciyemo ntibidefinisa icuri. Waraciye mu failure menshi, waraciye mu bintu byinshi bitameze neza, mugabo ntibidefinisa ko ari ico uri. Hariyo iyindi opportunity yo gucika ikindi kintu Imana yaguteguriye gucika. Rero kuvuga ati Shetani wari waranyifatiye nilikuwa nafuta bangi, sikuwa nafuta bangi. Nilikuwa nafuta bangi hapana ngo kwa juu napenda bangi. Yaresha patwa karaga kuku gukwepa ma stress y'ubuzima, inzoga ivyo byose kwidekuvra. Je naririmba ibintu kwa nembane hari n'indirimbo nigeze kwandika kera yitwa Namba Mbaya 666. Mewe ugasanga ni indirimbo nariko ndandika kubera video emotionnel nashaka kwemeza abantu. Sasa niko natani jifanye gangster, nijifanye mtonzere umuntu yashishwe mu buzima. Mugabo ukabona ko ni video emotionnel yo kutiyakira no kwiyemera. Rero farike na impression abantu mukubereka ati je ndi mu gangster bro. Kudiri na mimi, kudiri na gangster. Mugabo ivyo byose nariko ndakoreshwa ofete yari video emotionnel indani. Yo Shetani akaca yimanipira ati peti fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Rero mva maze gukizwa ivyo byose byarahindutse. Naciye ntangura gukora umuziki selo nko je ndavyumva. Ata muntu nimwe nshaka kwemeza, ata bintu byo gutinya ngo gutakaza ngo abafana canke iki, ndiko ndabikora ku bwanje no kubw'abandi bantu bazo beneficia ubutunzi buri muri iyo message. Nice one. Instagram yawe ndai following cyane. Kwanza cheers my brother. Cheers. Tunaongea sana bro. Kuma ndugu yangu. Instagram yawe kakao katamu kameze fresh kama kawa urazi ko nashaka kudisappoint eje nagwega hunda ndabizi siweze kwa nico gituma ntekanye. Charles my brother ari Instagram yawe ndayikurikirana gose ari utuntu gerageza kwandika peut-être dukiza imitima y'abantu benshi twigisha ibintu byinshi wanditse akantu kijanye na addiction utanga the real meaning ya addiction biga utarakira ugakiza niye addiction wari ufise muri iyo myaka. Je narise
Donc premièrement même apana ntaranakira n'agakiza même pendant imyaka yanje y'agakiza ya mbere hari addiction zagumye ziri present zaje ziraza guhinduka buhoro buhoro je nige nakizwe ntibyasigiye ngo automatiquement ngo nifagana acha bandi nabwiye nje addicted kuri umogi pornographie masturbation ibindi bikwa biturango izo zari addiction zitatu kuri je mvuga ati ziri solide ziguma ziri present cyane zagiye zirahera rero buke muri uko kuntu niyatasha n'Imana Imana ikazira vana muto ducafu turi ndani muri je donc ni najya ama post rero amwe mba ndiko ndandika menshi abafatanye na experience yanje kubera ndabizi ko abantu benshi ntibavuga ku byerekeye encore rero ama addiction ya pornographie ya masturbation donc ntibumva umuntu yakubwira ati ngo yango je ndiko ndadealinga n'iki kintu Ona deal nacho kivyako. Rero urumva comme ari experience veki ndabizi ko abajene benshi barasufa. Mugabo gatisa tabyambia nane. Bamwe mugasanga nk'ubutwe turabakizwa ari usanga ibana kuri eglise ho banaja ule ni pasteur ule ni kumbe kule ndani. Hari yanye kuri zimwe zine zo mucumba. Ashacha raje. Rero usanga ku expose ama post be nayo canke kuyagira birakiza umujene atangura kumenya ati kumbe sije nyine ndiringa nibi bintu hama vya vrai hariyo ewe yaho tsari façon yo kubivamwo ukatutanga fete uhejeje ku déclencher réflexe yo kuganira n'abandi bantu n'abandi kubaha amatuyo amwamwe like fanya iki slow ntibifa guhera denku expose muri environment ituma utaguma uri kurabona ayo image nk'akaberera y'ibya pornographie ironderere ewe trasa ubuzima bwawe ku buryo utisanga ufite amatentation yawe ari wowe uyanuhisa kwa jipa ko mtuye mwenyewe ari we yiforjira ikigwanisho kiza kumwica umva nk'ubu tutaratangura kurambaza ama endroit amwe amatisi ubone ndagama ayo apana hapa je ari ahantu nagenda apana kubera rica mais kubera ari ahantu hashobora guforja amatentation kuri jewe rero nkaca vuga ati ehana ifasa atakama kupenda sio zambi siniha amachance menshi yo kuguma nduhisha ubwenge bwanje kuguma ndiko ndabona ibi kuko urumva ibintu byose bifira mu vyumviro ivyumviro bya biri okipe n'ama image pornographique nta kindi kintu uza gukora kiza guserura ibintu biri ndani muri wewe ivyumviro byawe biri hujuyemwe ibitabo byubaka bya motivations byama successful stories biza gutuma ufite nawe bikuboosta so ni question ya mu mutwe wawe uriko winjiza iki mu byumviro byawe hujuyemwe iki jewe ndashaka kuba mfise ikintu ndi addicted naco mugaba try my best ico kintu kugiye naragejeje no kwigereza Imana nibikika Wiko yadukurikana ku screen yacu nawe nyine petit twari muri way yo jiwe ndiko ndababa so ndi kumwe na wewe wibaza yuko n'abantu tutameze ico kimwe niza point zimwe zidutwara kure y'Imana kubera addiction turi muri izo zintu twozihagarika gute twoziheba gute kugira peut-être natwe dukire Alright, alors icambere mbabarire mbanze mvuge ko nta addiction imwe ushobora gutwara umuntu kure y'Imana. Ahubwo par contre gusa ko urumva Yesu yayitanze nk'ikimazi kugira ahinduke umuntu ahuze umuntu n'Imana bidafatiye ku bintu twe dukora cyangwa tudakora. Ndo maana Yesu adupendaga uwe mwenye zambi ahubwo mwenye zambi anakupenda mais par contre wowe conscience yawe irashobora kuguma ikwagiriza cyane ekatituma ari wewe wivana muri presence y'Imana kujya kwa Adamu yacumura si Imana yamubwiye ati ngo toka ni Adamu wenyine yivane muri presence y'Imana kwa conscience yiwe sasa addiction irafise ingene ishobora gukira mugabo vraiment ama addiction yose nta kira cyo kimwe kuko aratandukanye hama kandi na source yayo ko matari zimwe kuko dufata encore rero ku nzoga ku bwiki igituma umuntu A anywa inzoga biratandukanye n'impamvu umuntu B anywa inzoga umuntu arashobora kunywa inzoga kubera yeshape amasusi y'ubuzima kumenga minatani kumwe ni lewe ubundi nawe yitwa B akavuga ati Jimmy nataka tu ni kare ka swing kare ka horo ndakumve gusa rero uyu ni yaba addicted ubu yari ko arakwepa ama situation y'ubuzima kugira azobanze kuba free d'abord azokwiga ingene yemera kwa affronter realite hama uyu nawe B uyu yawara amaswingi gusa y'umunezero uyu nuko remplace ama addiction nimba inzoga arizo zahora zimutera ku gahoro tafuta kangine kahoro basi ariko uyu hatomubya ngo tafuta kangine kahoro uyu mubwira d'abord ati affronta ubuzima burabera ingene ivyo bintu iyo situation iteye ubwoba
hama wige ingene uba umugabo muri iyo situation niho utangura gukira iyo addiction. Donc hariyo kwemera iyo realite ya gutahura ati je ibintu nabyinjiyemo kubera iki niki. Hama ica kabiri ni kwi-expose muri environnement ya guérison. Kujya twese iyo tugwaye umaze kumenya ati je ndashaka kuba nguye malaria, ikintu cyambere ugenda kwa docteur Najaga uyu ndo mtaalamu wako ni tibu. Sasa mukuri kw'ibintu umuntu yaremwe n'Imana vraiment. Kujya imodoka igize ikibazo automatique bayitwara muri garage kubera iki niho ikorerwa. Rero n'umuntu kom agize ikibazo ifo kwacoja ku Mana kuko niho yaremewe. Ni Imana yamuremye. Yani Mungu ndo mekanicien wetu kabose. Reko mu abatuzi arashobora kumenya ati kabose kugira ndamukize addiction fyondaha. Prince kugira ndamukize addiction we fyondaha. Ukatusanga rero formule zitasa ijana kwijana. Rero kuzi imbere y'Imana biratuma Imana iziramenya ingene ikuvura bukebuke. Ikindi cya gatatu mfe kuvuga gusa ni abantu benshi baritera pressure. Abantu benshi baritera pressure ari gihe baba bumva ati je ndashaka gukira. Alors que la bonne question c'est pas d'abord ya ndashaka gukira. La bonne question iri kubera iki nshaka gukira. Kubera impamvu ushaka gukira niyo ikumutiva. Umva nk'ubu utuvuge umwana kwishura avuga ati je ndashaka kuronka diplome. Peut-être ugasanga uyashaka kuronka diplome gusa kubera abandi bana bose baronse diplome. Niyo ndavuga ati je ndashaka kuronka diplome kugira nzoronka akazi. Effort bazoshira mu mashuri ntizingana. Rero abantu benshi bashaka kuva muri addiction mugabo batazi impamvu. Rero iyo umuntu avuga ati je nshaka kuva muri addiction kwaje nikituka muri addiction sinzo yitransfera ku bana banje. N'ubundi avuga ati amitu nshaka gusa sinshaka gusa ko abantu bazomenya ko ndi addicted ku rumogi canke ku nzoga canke kuri cocaine. Uyo inguvu azoshiramo ni nkeyi cyane gusumba ubundi azovuga ati ibi sinshaka ko nzo transfer ya addiction ku bana banje. Kuko ziri transmissible by the way. Prince, igihe wigira mu gangster, igihe wafata umwanya wawe ukanywa inzoga ukanywa urumogi, iyo ubonye umuntu akijijwe mubona mu image yawe. Jeje mbere bakizwa vraiment nabona umengo nababona. Niko nondire bakizwa ni babona. Niko gaspendagi. Niko spendagi atete abakizwa. Nabona umengo nabantu bababono. Hama nabona umengo nabantu bigirisha kwa juko nasikia ngo buzuye amahoro niko bavuga ngo Yesu atanga amahoro kumena wewe unamuona mtiza sanduku yangu we nta mahoro ufise wona sufri gusumba n'abantu badakijijwe rero nabona umengo nabantu bafakinga umengo na gakrep k'abantu gusa bariko bariremesha je niko nababona vraiment je baranshisha muri same bakiza ndugu yangu na mimi niko mukizwa baranshisha vraiment mugabo avec le temps Kabos bakizwa ro akabi no ndakunze ko ari real ndakunze ko kandi distress atayuko harimo nabandi bashuri bameze nka umuntu no babibona uko nyine let's go my brother je nibaza ko bakizwa banshisha mugabo mu nyuma nza gutahura yuko à la base sinariko nshishwa n'agakiza nariko nshishwa ni dini nariko nshishwa n'abantu bashaka guportrayinga cyangwa nko kumengo benyewe ndo ba Mr Perfect bo nibo bazi Imana alors que nta sinasante go rukundo rwa Yesu hari ikindi kintu cyari kibuze meme rero je n'igihe mvuga ati je nza gukizwa kwa jura wana je bapanje no pastor vyitwa ko nakuriye mu muryango uzi ibintu by'Imana babivuga meje meme no munsi nkizo ikintu cyambere nabwira Yesu nabwira ati ndugu yangu bana je rugendo tugiye gufatana nturubu rugendo rwo gufakinga je banzu nyasire d'abord uzogyosha ubuzima bwanje kwa juka boss jewe ntarakizwa je nari umuntu abayeho muri loneliness umva marige kene kwa msani watu wengi wananijua jindi jengine narasufra naruvumingo none je maziki kwisi meaning y'ubuzima bwanje je nari umuntu ababaye Chenda na kimwe nari mbuze muhira none ububabare bwaza kuki ofite naho niyo vide ibiri ndani mu muntu iyo vide ari Imana yonyine ishobora kuyikombla nibige nipate leo nikipata gari nzuri kesho tatamani ingine kali ndimo ndose mu girlfriend mwiza ejo nzoca ati apa ko ngire nilionaga ku MTV rero iyo vide yari ndani yagumye etuma shaka kurondera ibindi bintu rero nkaca nguma nuvume ngo sindi komble ndi je nyene sasa Yesu je kuri jewe yaje kumpindukira rero ico kintu rero sanigere rero tuko turagira discussion sinshaka kuyivuga mu detail naje gutahura yuko ati erega bya bintu jewe kumbe nanka abanyedini sinanka Yesu je nanka abantu bafikinga sasa je maze guhura na Yesu ngasoma Yesu
wewe urazi ingene duhuye ndi umuntu yiyanka atiyemera rero niwe parvena kuryosha ubuzima bwanje mitakufata milele kabos je nakijijwe muri 2009 ubu turi muri 2025 kugeza ubu vraiment simbeshe sio kujifanyisha nta munsi numwe muri jewe ndumva n'iciyumviro cyo kubivamo kubera iki nta effort bisaba umva ibyo uri kuvuga ati ngo kutanyerera nta effort bisaba kuba mu gakiza kuko si wewe ugerageza kwigira Mr Perfect imbere y'Imana. Imana kwakira ivuga ati sinshaka kugororoka kwawe je ndagukugororoka kwanje sitaki wewe ngo ujifanye ngo misfanyaga izambi ibyo bacana nayo Yesu yapfuye kubw'izambi zako akiri kugororoka kwanje naho rero ubona ko ubuzima bwacu buba easy ni bimhora ndirimba no muri niko biri nti abandi ngo abajene ndabaroga ngo ivyagakiza ngo ndabivuga ndavyorosha erega Yesu wacu araryoshe ni kuki babikomplika kandi yaravyoroheje aho nariko ndasigura icyayi cy'agakiza agakiza si umuntu agerageza gukora ibintu kugira himbara Imana agakiza ni Imana yakunze umuntu imwakira uko ari hama imuha kugororoka kwiwe sans effort. Prince wibaza niyahe mpamvu ituma twega abajene tuvuga ati haracari kare ko nizwa kubera yuko iswingi z'isi tubona ni nyingi sana grand frère duhura n'iswingi zo kwisi tuvuga ati nyizwe niache zangu hii sasa kabosi ndakubona ibi ndabihebe none kabosi uri kuranda unaona mimi napigika ubone ndiko ndasufura woro mengo ari bimeze abandi byange wowe wavuga bwa ati sha wowe ukijijwe kwe urahomba uretse ko azoba show izobera ntahangi n'ibyo nushobora kubizamo kubera yuko ukijijwe sindega kubizamo kubera nkije cyangakije mi parking ndo mu event jinda mazoja mu kerimesi kwa Imana Farias jewe c'est pas question y'ivyo mais ni question ya umusha wanje ndawugaburira iki umusha wanje ndawugaburira iki vraiment kijya ruko ravuga ati kubera kera abajene benshi batinya gukizo cyangwa badakizwa mbwa birahari byinshi kubera yuko iziswingi babona ku isi ni nyingi sana urumva sasa erezuma vraiment ko nazone nazipimye manzi nizi swingi zindi nishaonja pote kandi umva entre jewe ariko umuntu ndabimumutiva ariko ndambwiye ati ndugu yangu fopo kufokurikira ibintu bya Yesu rupiga nimba byavire wibaza ko ibintu bya Yesu ari uguhomba genda upime ivyisi upime nibi bya Yesu hama woje wihitiremo usenda gitungo mina jwaza ngo tendaga moto ni bipime byote je urumva naripimiye byose ndapima ivyisi ndapima nibi hama rageze kubishira mu munzane nza gusanga ebana erega ntreta kabose erega nanje ndemerewe kunywa inzoga ndemerewe kunywa urumogi ndemerewe guhara ndemerewe kugira ibyo abantu bose bagira me naho narashize kuri balance ndavuga ati sha ebana je vraiment tuka nta swing nimwe ndiko ndabona ubu mukaborego ahantu je umva ahantu sikintu no kwifuza kubona umwana wanje ariko arakora kuko urumva mbadi like eske umwana wanje ndamubonye ariko arafata decision aborewe umwana wanje no muryohererwa oyaye papa wanje iyaba yofata ama decision aborewe no muryohererwa oyaye eske papa wanje ndamubonye afashe ibisusu by'abakobwa babiri noze nikafurayi oyaye rero nimba ivyo bitongyohera rero nanje ifo komenya yuko ubu buzima sio maisha yangu tu ndabise watu banje bandabirako kabosi uri mu influencer kabosi bako mutana kutizamaga wowe utanabizi uvuga ko influencer mu nzira za tusihari twibone yuko twege turi abantu batari tandis que so urumva ura balance sasa urumva benshi igituma fete banasemaga ngo ivyagakiza ngo birabishe niko bibaza ko gakiza ari uguheba ibirori ari uguheba iki alors izo ni consequences zo kujana n'Imana hari n'abantu bataja mu birori kandi badakijije umva ni discipline yo isanzwe umuntu ayisanse kwiha naho bifatanye n'agakiza sasa niko cyane ni cyane mutima Redima bwira impamvu nimwe yo tuma ndabuheba mutima Redima nanje nkubwire gihumbi zituma nta muheba nebisazi nebisazi sinahura impamvu yamfiriye ntanamuzi nimba urukundo ari uburozi ego nararozwe kuko se nkimuva inyumerega narabushwe
ntibazi impamvu ndamwikundira umwe namabwira ibyo atawundi nobarira azi ibisanga byanje ata muntu numwe azi ariko guma nkunda urukundo rw'ibisazi yazi wanje no mu superstar kandi amfashe neza ntacyo ngishaka simisumari yamugomeje ku musaraba n'urukundo rwamubosha ariko arandaba wape waraitsa Mshindi kama Mshindi turi mu kiganiro cya Hangout ndisuye sasa muri agaparti gato tumaze kuyaga byinshi cyane wewe wari kubibaza ibibazo byinshi abona cyane kundi ibibazo byinshi mugabo Prince Mshindi yashoboye kwatitara atubwira byose clearly atakira na kimasivye Prince reka tugaruke muri music yawe twari turi mu buzima bwawe busanzwe muri outside music mugabo tugaruke muri music yawe it seems like Prince Mshindi music si business Prince Mshindi music ni dans inspiration non moi chacun dans inspiration après 3 ans 4 ans les quand j'ai muri studio quoi que music utagira business alors kuba ntagira business vraiment suku simbeshe ngo ni ikintu ngo Imana yambwiye canke iki sindi organiza bikwiye sindi organiza bikwiye ushatse kuvuga team hama aussi n'andi ma priorité y'ubuzima urumva hari ibindi bintu mba nkora sasa nkabona umengo umuziki uraza kuntora umwanya munini cyane hamuraza gutuma ivyo bindi bintu ntabikora umugabo by God grace ubu umuntu akoragerageza rero gushiraho iyo team iza gutuma yo yisharge ivy'umuziki je nanje nisharge ivyo bindi nibaza ko yari beaucoup plus organisation itari bwabe avance rero naca nduhishwa na muziki na ibi bakubiri n'ibindi bintu umva keraho nakora n'ama video n'ibindi umwanya vraiment warabura rero je nanje ko ntakunda kuba mediocre navuga ati ibi bintu hakunda vyinjiramwe ntabirimo acha tu niwe na doko watu kimya afu ni nyingi kidogo ni kidoko amze ni hit Mungu akiamua God's grace God's grace wala niwe yambwiye yuko gusora hits ama chance c'est la grâce de Dieu. Alors hariyo grâce nivyo hariyo sina technique hariyo sina technique ko rero umva erezima ko koresheje lomo hit kuko urumva hit iratandukanye n'indirimbo iryoshe hari indirimbo iryoshe itari hit hari n'indirimbo ari hit mwasoma sio ya atari sana rero urumva hit irafise amanome yayo hariho urajwa na psychologie y'abantu urajwa na trend urajwa na attention y'abantu rero hari abantu naho iyo grâce itobihari mugabo zikujwa na psychologie y'abantu yabaza ati nikyongerera akabosi ibi na ibi najwa nyimbo itasita hit hari umuntu twigeze kwicarana arambwira ati yari umukobwa by the way arambwira ati Prince Mshindi ni daddy wanje jambo daddy birahari turaryumva la plupart turarijuje ukutariko mbega Prince Kwisanta kugeze kuri level aho abandi banakwita daddy wowe ubihaye siguri yawe kwitwa daddy ufata muri positive way wewe est-ce que birakwiriye ko witwa daddy daddy nigera mwitwa daddy hama ni kubera iki tumwita umuntu daddy okay bo icambere vraiment je nta muntu numwe dufitanye imigendanire twitana daddy so nta muntu numwe vraiment je nta muntu numwe nzi ari muri environnement yanje anyita daddy hari nyene binafika gaturo urabona mutana kwandika ku Instagram ku Facebook daddy hama ntubuzi ico kuri we bisigura ntubizi ico kuri we ico biza kumugira rero unamo urafise mu daddy lomo turashaka kuyidiscuta ko fait lomo daddy en fait lomo daddy iri tricky en fait ifise ibintu byinshi rero umbucumengo no ushaka kwanza kubaza ati uvuze daddy bisigura ko ndabise papa yamvyaye ndabise umupasteur nkurikirana rero simbanzi uyu muntu ico aba ariko ashaka kuviza kuko urumva rero bamwe yavuze daddy abavuze umupasteur wiwe ubundi abavuze umuntu afata nka reference hama ikiri important vraiment singene uwo muntu yitwa daddy canke iki ikiri important ni uwo muntu akumariye iki kuko uwo muntu ashobora kuba yitwa daddy mugata yakindi kintu atakina kimakumari n'uwundi muntu yitwa izina giwe nshobora kuvuga ati unika boss mugabo ugasanga kuri jewe naho ndamwita mwizina importance ndamuha ni nini cyane ndafise nk'ubu umugenzi wanje iyo yicaye na papa wiwe ntamwita papa amwita izina giwe nk'ubu ndiko ndakwita ngo Shabir we nawe mwita izina giwe nuko buri ngene harimo urukundo rwinshi kandi nta bintu ngo hamweshimiye anamweshimiye hivyo akini niko babanye
rero ikiri important vraiment je mvuga ati sayo majambo singene ijambo ryitwa daddy kiniki kuko na influence externe atandukanye mugabo ikiri important uwo muntu akumariye iki rero uwo mu sister ico ndamumariye jewe ntaco nzirumva ko yatawe namenye directement mugabo jewe as long as vraiment ubuzima bwanje buriko burafasha kwinspira umuntu kumenya Imana no kuja mu nzira nziza je birangyohera hama uko we aza kunyita vraiment ni papo yingene we bimufasha gute je unyita dad unyita prince unyita petit unyita nde je gikuru ni nakubereye cyitegererezo ciza so nuko je ndavyumva ka boss for real kabisa when handsome boy asante mtanashati asante swag nyingi ukongera ukagira nico kintu cyo kuvuga ati Imana muri wewe kandi urazi kuvuga ko buryo message ikiye abantu benshi ku ba artiste baririmba yasoye hits 2 3 4 babies ziraza kuri Instagram ziramwandikira hehe wowe nka Prince Mushindi est-ce turazi yuko abakobwa benshi b'abasista bacu bakijijwe bashaka abantu bameze nkawe n'abadakijijwe bashaka abantu bameze nkawe tutabeshanye tutaciyagoshwa twatsi that's ko kubesha atari gu yawe inbox waronka abantu ubwira ati ndakunda full siniko mwanaume kama wewe ubyitwara mo gutega ilfo ko bipimira kuko nanje usanga nanje nipimira we never know so ubyitwara mo gutega praise mbo ni umva nabavuga butumwa muraronka inbox za totos wengi sana benshi vraiment benshi cyo kimwe n'umuhungu wese afise ibintu ariko arakora by'akamaro canke bikwega atansi so je vraiment birangyohera je birangyohera vraiment simbeshe mumba kimnanipiga mameze mujina vile kama mnanipenda na mimi nawapenda pia gusa saison ndimo y'ubuzima uko biri kose sinzokundana n'abakobwa batatu babiri donc il faut ko umunsi umwe nzohitamwo umwe hama uyo ndo tudafunga pingu ya maisha nkuko babivuga mu Giswahili umwanya basi babo bose sasa umwanya nibaza ko kugeza ubu kubera uwo mvuga ati uwo umutima wanje ushaka ndamuzi mu vyumviro ndamuzi mu vyumviro rero vraiment iko around iko Mungu ni mwema tupatie macho ya kuona vizuri arahari chago naravuka oya aravutsa arageze kure ndira utamona siku moja tunadondoka muhenga kapo so ko murumva kame mzi kind y'umuntu nkene kind iki sinsamara vraiment sinsamara hama nabandi sindabatakariza umwanya sindabaha ama espoir nkuko umengo mwe mjipimia oya unamuni shaga tu dada nanje vyonshikira nkagukunda ariko pour mu masaison ndimwe y'ubuzima ninyoblija ko kiracagoranye reka twikoncentre mu bikorwa reka dusenge z'urukundo dusenge kaka Prince je ndakunze kuva before 2009 2008 ugira 2009 2010 ugira rap ya gospel byari no byiki gangster yari rap irimo message zigezwe amaterme dukoresha yarakigezweho ibiki aho ubunye harajindi new generation ikori that kind of rap nakoze since way back urumva difuza kumenya abubu jugement babaha nyinshi mwebwe yajyamo gitangura byari bimeze gute alors twebwe deja tugitangura urumva naba big nasanze kuri terrain already vraiment cyari kiremereye ikire cyari kiremereye kwere urumva no byita gute no koresha ijambo yuko twari ko turaba aba pionnier abantu bavyara uwo mudiho cyane cyane muri miliye yivuga indirimbo ivyo bita zo kunina hazimana right sisa ko murumva kujya bakivuga mu kirundi ati umuhini mushasha wose utera amabavu tanke ari kintu gishasha hari ama critique menshi hari abantu babijija hari abantu babitinya ari no muravuga ati Prince ivyo bintu byanyu mengo ni ivy'Imana akini oya ni murabe mwajista kandi amajijima yari menshi cyane mugabo urumva yari iyo mission nyene twebwe twari dufise yari ingene twugurura izindi nzira zingene ubutumwa bwiza bushikira generation shasha sasa urumva ifaleke yaba le prix à payer tuza gufata kugira abandi baze borohewe nk'ubu urumva ari gihe tuvuga n'abandi ba artiste baba rapper bagenzi bacu ubona ko bakoma struggle benyewe abakujuaga siko urumva nk'ubu ari gihe twaje ahantu kuri affiche hamageze ko tuja kuririmba ko zumva pastor avuga ati ngo ujya ntaduge kuri podium
ngo mwebwe nimugende urya ntagende ugasanga bamuhoye iki dread ubundi ingene yambaye ipantaro yambaye nayo urumva aba bubu iyo izo ntuzi nazo bahura nazo nyinshi sico kimwe n'ubwa mbere barorohewe mu ncamake novuga ati Imana yatugira ubwo buntu bwo kuba bakuru babo bo kubacira inzira ituma nabone baza koroherwa ni nk'uko urumva yega akabosi umuntu ariko akuraba hariyo ibintu we watanguje ari tutari tuzi vraiment sasa ivi hariyo n'abandi bapeti bari kuvuga ati yana ninakura nshaka kumera nka kabosi mwana nayibona kwanza sasa uza gusanga uri kuracira inzira abandi bapeti bawe bari imbere yawe hari amasago bato we wamenye bo batazofa bamenye nize group canke n'abaye baririmbyi ba rap batatu we ari guya wivanye na kind of rap wagira ya gospel. Okay, bo mu Burundi. Okay, reka umva top 3 wa Big Zoe. Ntuze. Oya jemagaze muri new gen. New generation. Gen Z. Gen Z ni wana jijoni watu wangu. Reka mvuge bane. Okay, let's go. Reka mvuge batanu. Reka mvuge batanu. Ntuze. Dan Rapper. Agila, Gladys, hamwe na Kelos. Aho wanajaza karoya kangu kabisa. Kelos Upendo. Kelos Upendo. Mugabo bane watanga yo mengo ni team imenyene. Mbo umva nabo kagasaklo nyene. Urumva ni novuga gute? Sinzi uko navuga ati vete umuziki bakora baruzuza ibice muri je. Afite urumva je ndi artiste ageze ngene njije umundi mu artiste njije utuntu twinshi. Ntuze afise kandi iwe y'umuziki idasa n'iyabandi. Totally different. Dan Rapper ni umuntu aganiriza abantu biyumvira nyimbo yake ni yakujiwaza Kelos afise flow iteye ubwoba Gladys Iglesias kugeza ubu yani mnoma sana ariko rarapa ndumva Cher de Poule Agila n'umutekinisi donc afise utuyira twinshi ari creative cyane kabisa. This time around turabona ibintu bijanye na Ascend abenshi turabona aba artiste batandukanye baza muri yo Ascend yawe aho hari abari aba jeune Gen Z nyinshi cyane kandi ubona yuko ari Gen Z ishaka kwegera Imana gose. The idea ya Ascend yari kwegereza aba jeune ku Mana cyangwa wari ufise ikindi gicapo ciwawe ufise mu mutwe cha Ascend. Okay, Ascend deja lo mocho sigura Ascend sigura kuduga hama urumva vraiment gicapo je nari mfise cyangwa Imana yashize ku mutima wanje ni gucreate environnement cyangwa programme ituma abajene bashobora gusenga bakiga ijambo ry'Imana mugabo muri way yabo muri faso bumva bari alezi wowe kijana amaireni yako na manani yako fresh wakina santi buja travail wakina nuze barakuta na biti biturawo bitandukanye mugabo urumva ugasanga ni kibanzo cyo kuza gusenga nta muntu umwe wese selon uko ari hama uzoshaka gukura inkofere azoyikura kubera ari wabishaka apana ngo muri Ascend ngo birabujijwe donc yari espace yo kungene abajene kuko urumva avec le temps urabona ko generation yose irafise ingene itahura ibintu kandi urumva ifo ko igira approche itandukanye n'iyindi rero benshi baciye bi retrouve abatari bakiza mu church abandi bari mu church me batari baryohewe peut-être batari bwaronka ahantu habo rero Ascend yari yo programme yo gufasha abajene kwiga ijambo ry'Imana kuronka umwanya wo gusenga na worship no kubana n'abandi kuko kiri tellement important kukutana na mwenzako lo social umuntu mwambaye ico kansonga sasa kabosi no drip ni aje yabiryoshe kamere mugabo ari kintu kumenya n'ivyo bibazo wasanze abajene benshi bafise de façon que bigorana kwegera Imana. So icyambere ni kudatahura agakiza. Ufite urumva benshi nibigiye ariko ravuga benshi bumve ngo gukizwa no guheba kuja muri boîte no guheba inzoga no guheba badada alors que ivyo sivyo. Gukizwa no kwakira ubuzima bw'Imana. Ivyo bindi umuntu ashobora guheba ni fuwi. Ni fuwi yingena bandanije ajana n'Imana ni kubwiwe. Mungu usa tukatazaga zambika boss. Imana yatubujije ivyaha kugira tuyihimba. Yatubujije ivyaha ku nyungu zacu. Kuko iyo uri kurakora icaha si Imana ihomba ni wowe uhomba rero Imana biri like reka kwicafuza nimwicafuza ari ibintu mutoshikako acha kujireka kwicafuza hariyo nk'ubu tuvuga ko umuntu akora ivyaha hariyo self confidence ndashobora kugira ata nawe yabise amafaranga angana gute kubera iki icaha kirica confidence Imana irema n'umuntu kiratuma rero namtuye nanese ko impressioner watu meinda nariza ati
wa physical gado mere umuntu yibereho mu buzima bwa integrity ndabwita uko hariho confidence agira naho atabindi ibintu byataraba afise donc abajenero benshi bitirana gakiza no guheba ibyaha alors que ibintu bibiri bitandukanye kabisa mu kurangiza kino kiyago cyacu ndisuye sanze ko twayaze byinshi cyane byubaka kandi byinshi bishobokiza imitima y'aba jeune y'ugwaruka rwinshi go ngahi wacu mu gihugu cyacu Burundi ndetse na outside y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndakeneye umbwire ibintu bitatu umuntu yogira ko mu buzima bwiwe mu kubaka future yiwe banziza. Alright, thank you. So reka nkoresha ikintu nari maze iminsi ndiko ndigisha donc ibintu bitatu kugira umuntu yubaka future yiwe. Ikintu ca mbere nuko vraiment umuntu aba ari mu mugendanire myiza n'Imana, niyo ikuvura, niyo gukomeza, niyo prove ku kintu cyose ukeneye, niyo igutahura gusumba ingene witahura, right? Hama ikintu ca kabiri ni kugira environment nziza. Kabos twese misa niyanza kufanya ivyo nakoze byose n'abantu babintwayemo nta caha nigeze ndema. Si jewe nigurika n'umuntu anyeretse ingene banywa ikawa, nimba naranyora urumogi n'umuntu anyeretse ingene banywa urumogi. Donc ica kabiri ni gusekiriza ko bufise environment nziza. Hama ica gatatu ni kwiresource. Ni kwiresource. Donc aho novuga ati ni kubalansa umwanya wawe. Umwanya nawe hategeza ku umwanya wo kuruhuka, umuda wa kuenjoy, ku wa recreation wo kuryoherwa. Hama ubundi mwanya nawe aba ari umwanya wo gukora. Umwanya wo gukora. Papa na preach kabisa umutima wanje uzemwe ibyishimo imihezagiro blessings over blessing. Merci ndagushimire cyane Prince Mushindi kuri time yawe cause David yuko this time around umwanya uragoye kwa juko mu bitu bingi mara ko mayibi mara Prince namurondeye gitari gito bakunzi ba Prince Mushindi gitari gito none wandonse ndakurose ahubwo urakaze bro. Yes, ndabasabe mu byobero byanyu mwege mukomara dukurikirana kuri Jimbere Magazine aho wicaye uri kumwe n'inshuti zawe, uri kumwe n'abantu mu byumva kumwe, uri kumwe na environment yawe nziza, dukomera amashi Prince Mushindi. Please. Merci ndaciye bugufi ndabwira ati merci beaucoup. J'espère que kiyaguma gikurikiranye du début à la fin. J'espère que mwatawe ibintu byinshi, j'espère que mwizi ibintu byinshi. Reka boss for real na kumwe na Prince Mushindi Kamakawa, one of the best rapper dufise muri generation yacu. Mbwa kina tubanira indirimbo ziwe ni ziri king. Sovere. Muramuha umwanya kwa tsawe imyaka ingaya akaca gusora indirimbo. Kora subscribe kuri YouTube channel ya Jimbere Magazine, target no kwita 5k subscribers kuri YouTube channel yacu. So ukuntu turangiza hangout sinzi ko Prince abizi reka ndamubaza ukuntu hangout ihera. Nina nagani twende kuleza tugira gatatu tugira pop tuvuga Prince Mushindi. Tunaingia hapa tuna pop tunasema hangout. Okay. Tudoeleza hali yangu pop ascend. Okay, donc Prince Mushindi hangout ascend. 1 2 3 go. Pop. Prince Mushindi pop hangout pop ascend. Let's go.